Nginiteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ni mu gihe mu minsi iheze aribwo hatangajwe bimwe mu bizokurikizwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza. Ni mu gihe kandi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko inzira imwe rudende isigaye ari gusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD yakoreshejwe umuheto. Ibi bikaba byavugiye mu kiganiro catunganijwe ni radio RPA aho harimo abatumire batandukanye cyane bazwi mu kurubuga rwa politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo barimwo Honorable Agathon Rwasa yatswe mugambwe CNL, akazamwe Ronse Ngendakumana, Innocent Muhozi na Shivano mu Rwengezo. Abatumira muri ico kiganiro ijambo ni gwawe bakavuga ko ico kwihutirwa ari ugusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo nkuko tubigarutse ko bikaba vyavuzwe n'abanyapolitike bane dujeje kubabwira haruguru. Ikiyago nyezina cari cerekeye amatora abarundi bimirije mu mwaka uza kwigenekerezo ya gatatu Rusama umwaka w'2027. Abatumire babicirya nino bose babona ko igihugu kigeza hatemba. Abanyapolitike bakanegura bivuye inyuma ingendo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwihaye yo gukora amatora y'inkinamico. Mu mwanya wa mbere abo banyepolitike bavunye akagwenda ishime waramuswiga ivy'igihugu nka Sebarundi kwikubita gashi avavano n'ingendo igahitse yo kwitaho ineza yiwe asize inyuma kazoza ku Burundi n'igihugu cabo. Muri ico kiyago abatumire bose bahurije ku cuka igihugu kigeza hatemba. Bose bagarutse ku butunzi bw'igihugu busa n'ubwamaze kuyonga mu gihe abategetsi bo muri CNDD-FDD bo barajwe ishinga no guseha ivy'igihugu atacamira. Sivyo gusa kandi kuko bananeguye kungena ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahisemwo kugagaza bukankimanuro buhabwa n'abatavuga rumwe nabo. Abanyepolitike bakabona ko ibihe biri imbere bishobora kuba bibi cyane ari hamwe umukuru w'igihugu yobandanya kurera amaboko ibintu navyo bikabandanya ku murindi biriko. Abanyepolitike bateye akamo bategetsi bakuru muri CNDD-FDD kwiyumvira kuri kazoza ku bana babo bazosiga muri iki gihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa aratunga agatoki ku bihangange vy'ejuru cyane muri CNDD-FDD bifise ubwoba bikibwira ko biriko bikingira ivyo vyarundarunze. Rwasa yabibukije ko uko vyogenda kose bazopfa babisiga. Rwasa kagira ko ababaza ko bishika bakiyumvira uko abana babo bazosigara babayeho igihe bazoba batakibarizwa mu isi y'abazima. Sivyo gusa kandi kuko bose barahuriza ku cuko amatora ariyo nzira irashe kugira igihugu gitunganywe neza. Rwasa asaba ategeka igihugu kwihutiranya abona kwegeraniriza abarundi ku meza y'ibiganiro kugira ngo barabire hamwe aho igihugu kigeze kugira ngo bumvikane kucokorwa. Ico bikoze bose baragaruka bagahuriza ku cuko kuvyo babonesha amaso CNDD-FDD ititegure gushira imbere neza abarundi n'igihugu cabo. Abanyepolitike basa n'ababona ko kubandanya gusaba ibiganiro CNDD-FDD bisa no kuzerinze, ahubwo bakabona ko hakwiye kwigwa izindi nzira. Mubona ko rero inzira rudende isigaye yo kubogora igihugu ari ugusenyurwa ubutegetsi hakoreshejwe inguvu. Mu mvugo basa n'ababona ko iyi nzira y'intambara ariyo abarundi bo kwitegura kugira ngo basezerere ubuja babayemwe mu gihugu cabibarutse, batera kama abarundi ko botangura kwiyegeranya umwe buhoro buhoro hanyuma umunsi urizina bakisubiza iteka. Abajijwe ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije, iki kibazo gisa n'icagoye Honorable Agathon Rwasa kwishura. Mu mvugo ifobetse Rwasa yavuze ko bigoye kwizera ko ubutegetsi bwo mwemerera kwitoza kubera bumutinya. Agathon Rwasa yavuze ko iyo CNDD-FDD bibutse ingene vyagenze mu mwaka w'2020 batashobora kumwemerera ko bahiganwa. Dusubiye inyuma gato ni mu gihe mwaka w'2020 vyatangajwe ko Agathon Rwasa ari we yatsinze amatora ariko CNDD-FDD ikamunyanganya. Naho Agathon Rwasa atatomoye ivyo bintu vyo mu mwaka w'2020 kuba batavyibuka nuko binugwanugwa cyane ko burya Ndayishimiye yari yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu, bikavuga ko intsinzi yari yatahukanywe na Agathon Rwasa. Aha rero bica vyumvikana ko Ndayishimiye yemeye guhiganwa na Rwasa. Ubu ivyahuwa bisanzwe vyarahuhutse yohava asanga atowe n'umukenyezi wiwe gusa hamwe n'abana yibarutse. Agathon Rwasa sivyo gusa kuko yanabajijwe ko ari hamwe yosabwe gushigikira umukandida kanaka iyo bigamburuka.
Kuri ico kibazo yishuye ko hakiri kare ngo agira ico bivuze ko, ariko akavuga ko hageze ariho yo gitangira inyishu bivanye n'ingene ibintu vyoba vyifashe mu gihugu. Hari umunyagihugu kandi yabajije Agathon Rwasa ko yoba yiteguriye kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD nk'uko Reverend Ndikuriyo abimuhanura. Rwasa yatera ijwi hejuru abitera ivyatsi. Ikiganiro casozerewe abanyepolitike bagaragaza ko CNDD-FDD yamaze gufata ingingo ntabanduka yo gupfuka abarundi mu nda ibicishije mu kubasonzesha inzira y'amahoro ngo ni nk'umuzi w'ibuye, ngo harageze rero ko abarundi biyumvira inzira y'igikenye. Bamwe bati ndayishimiye yo bagira dutangaze ku kanyuma mu kudutegura amatora aciye mu muco, ngo mbega Prosper Ntahorwamiye yajeje gutegura amatora y'abarundi canke aya CNDD-FDD. Nembwe muri iyi minsi iheze umukuru w'igihugu yacishije ubutumwa ku rubuga rwe rwa X burimo imvugo benshi bafashe ko ifobetse. Ngo ubutumwa bwiwe babusamiye hejuru uboneka nk'ijambo ry'umuvyeyi. N'ubutumwa Ndayishimiye yanditse mu kwishura ku itangazo ryari ryarahirisowe n'imigambwe itanu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, itangazo ritera ivyatsi ingendo za Prosper Ntahorwamiye arongoye seni. Biri mu nkuru kandi twabagajeje ko kuri runo rubuga rwacu. Mu butumwa bwiwe Ndayishimiye yabanje gutyoza abanyepolitike batanu ko amatora ariko arahahamura imitima yabo. Yaciye akoresha imvugo yo kwiyita umuvyeyi, aca yizeza abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ko azokwicarana nabo baganire. Naho umukuru w'igihugu yabahaye umuhango wo kwicarana, Prosper Ntahorwamiye wewe yari yaraye abakura inkoni ku gishitsi mu mvugo abashinyaguriza. Uyu arongoye mu Gwiseni yahavuye kandi yavuganye agashavu kenshi ko mu Gwiseni wo uzoguma ukora ivyo nyene bawunegura, ngo nakare kwizera sitegeko. Imvugo nk'iyi yabansumira inda ngo yatangaje benshi na cyane ivuye mu kanwa ka Ntahorwamiye. Ndayishimiye ngo niwe yahahamuwe n'amatora yo mu mwaka wa 2027 ku rugero ruteye ubwoba nk'uko bamwe bavyivugira. Ndayishimiye yatumye urutoke abo batavuga rumwe ariko ntibutse kuraba ko izisigaye ku kiganza ciwe ngo zahindukire rimwe kumuraba. Ariko burya Ndayishimiye nta kosa ritari ryitezwe yakoze mu gushinyaguriza abatavuga rumwe nawe, kuko yasohoye ibiri ku mutima we naho bitaryoshe kumva mu matwi y'abarundi. Tubutse ko mu kwishura kubiri mu itangazo ry'abatavuga rumwe nawe yabagirije ko imitima yabo itaguma hamwe bumvise amatora. Ariko naho abashinyaguriza bafise vyinshi babonye bigoramye haba mu itegeko rigenga amatora eka no mu ntunganyo y'amatora. Umukuru w'igihugu rero ngo yoba yibajije ko urugera amatora yamuhamuye ko ari nagwo abo batavuga rumwe nawe bahamutse ko. Kukaba nkako Ndayishimiye yagaragaje inyifato ziteye isoni zerekana ko umutima utari mu nda ku matora y'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2023 kandi bikaba bishobora no gushira igihugu mu kaga. Abantu ba mbere bateshejwe umutwe Ndayishimiye ni iperereza rya gisirikare GD. Iryo perereza ryegeranije amakuru mu mwaka wa 2023 rica riburira Ndayishimiye ko ku makuru ryegeranije mu mihingo igize igihugu cose yocungira hafi umukeba wa CNDD-FDD Agathon Rwasa. Ibiro vya GD no kuvuga iperereza rya gisirikare vyabwiye Ndayishimiye ko ari hamwe yokora ikosa ryo guhiganwa mu matora nyezina niyo mukeba azisanga amazi yarenze inkombe bitanashoboka ko aniba amatora. Iperereza GD ryamuhaye amakuru ateye ubwoba bavuga ko ryamenye ko nimbonera kure n'abagumya banga isinzi biteguriye guhunda amajwi Agathon Rwasa. Ndayishimiye rero ngo aciye atazambaye aca akazi kagayitse wari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu w'ico gihe Martin Teretse ko kuburabuza Agathon Rwasa gushika anyazwe umugambwe we CNL. Nubundi Ndayishimiye yaciye yongera kandi yikora kuri Nsumirinda Prosper Ntahorwamiye amuha akazi ko kwigiza kure nyamatora Agathon Rwasa. Igihe cyandikwa ry'abazotora enrollment electoral niho Ndayishimiye yaboneye ko bwa bundi ya raporo y'iperereza itagiramwe agatotsi na kamwe. Abarundi baranse kwitabira yandikwa Ndayishimiye acaratahura koko batakimushaka. Umukuru w'igihugu yaciye afata inzira yo kubatera ubwoba no kwandikwa ku nguvu. Henshi ntiwinjira mu isoko gusuma ibipfungu gutabanje kwerekana ko wiyandikishije. Naho Ndayishimiye rero yari yamaze guca intego mukeba wiwe ruturi 100% akongera kandi agakoresha iterabwoba mu kwiyandikwa ry'abazotora. Yagumye akebwa k'abarundi ari banseka mbabaye bashobora kwaduka bitorera uyundi mugambwe utari witezwe. Aha bigasigura ko yari afise akazi katoroshe ko guhangana na buri murundi mu gihe ahagaze mu kazu kitora.
yaciye rero afata ingingo benshi bavuze ko zigayitse mu kugomora imbonerakure ziherekeza abatora mu kazu k'ubwiherero. N'abanywanyi ba CNDD-FDD baraherekezwa n'imbonerakure kugira zicunge ko batora umugambwe wabo. Ngo kubera ubwoba bwinshi muribuka ingene ejo bundi yitanze bakeba wiwe indani mu mugambwe ya CNDD-FDD ngo basigaye batamariwe ajeje kwigena nk'umukandida mu mwanya batari bavyiteze. Ariko gayemwe ngo umuntu yakoze ibintu nk'ibi uwo mutima wiwe uri mu nda. Nganinde atabona ko amajambo yashikirije ejo yasa n'uriko arivuga. Umukuru w'igihugu ngo yabagira atangaza abarundi mu kubategura amatora adakumira mu mwaka uza. Muri bwa butumwa bwa X bwiwe nyene yacishije ku rubuga X Ndayishimiye yaciye atangaza ko nabo imigambwe 5 buca baganiriza ngo kuko yarafatiriwe no guhumuriza abarundi aho yariko agendera intara zigize igihugu. Bamwe bati abarundi bo kwitega iki kuri uno muhango Ndayishimiye yarayemereye abatavuga rumwe nawe. Ni mu gihe twe turiko turakorera ku bihari tukabagenekerereza kuco ivyo bihasanzwe bishobora kuvyara. Nta musaruro mwiza ngo benshi biteze ku mubonano Ndayishimiye azogirana n'abo banyepolitike 5 batavuga rumwe nawe. Ngo buryo biragoye kwizera umukuru w'igihugu abesha. Mbega ngo ni kuki Ndayishimiye yakiriye ikete ryandikiwe abo banyepolitike 5 ariko agatemo kumara iminsi 35 atarabishura. Ndayishimiye ngo yigovyoza ko yariko azunguruka intara zigize igihugu aremesha abo yita bene igihugu kuko ngiyi yoba ariyo mpamvu yatumye taronka akanya ko kwishura. Ariko ngarabesha kuko na minsi 35 amaze azunguruka mu ntara zigize igihugu. Mu butumwa yigise umuvyeyi ubwo mukuru w'igihugu ngo azoshigikira iciyumviro cyabo batavuga rumwe nawe cyo kubogoza Prosper Ntahorwamiye n'umugwarongoye hagashinga uyundi mugwi wumvikanywe ko ngo mbega Ndayishimiye azemera ko itegeko rigenga amatora rihinyanyugwa n'utundi tunenge twibonekeje mu matora tugakosorwa. Ibibazo byose birakwegana kandi birashoboka ko atagishashiwe mubonano uzohava uzanira abarundi nyamba uzonaba. Mbega Prosper Ntahorwamiye ashinyaguriza abatavuga rumwe n'umugambwe akorera ariko Ndayishimiye akemera nk'uje hagati ya mama mbere yita umuvyeyi. Umukuru w'igihugu ngo yoba yaragaye inyishu Ntahorwamiye yashinyagurije ijya migambwe 5 ngo haba namba ngo burya bugaba bwose mubona kuri Prosper Ntahorwamiye nibwo Ndayishimiye yamugomwe. Ngo abarundi ntibamenye ko Ntahorwamiye atari umushinga azobuzuriza ahubwo ari umucangira arindiriye ko rirenga ngo yiremeke gahembo ka sebuja hanyuma yitahire. Kugira ngo sebuja rero mugumize ko icizere Ntahorwamiye ngategerezwa kwerekana ko adashobora kwihanganira na gato wese CNDD-FDD yitumukeba. Kugera ngaha abarundi babahejeje gutahura ko Prosper Ntahorwamiye no mugwarongoye seni ari umugucejwe gutoba amatora kuruta ivyo twari tuwiteze ko. Ngibi benshi bivuga kuko Prosper Ntahorwamiye aboneka nk'utegura amatora ya CNDD-FDD mu gihe byari vyitezwe ko ariko ategura amatora y'igihugu. Ngo nyamba rero koko Ndayishimiye ari umuvyeyi nkuko yavyivugiye ngo nyamba agira ategura abarundi amatora ari mwe tuze mu gihugu hari vyinshi vyo gukora ariko avyishakiye yo biheza mu kanya gato. Umukuru w'igihugu ngo nahungura impunzi zose zigorewe mu gahinga hacategurwa amatora ahurikiyemwe abarundi bose hashingwe kandi umugwiseni w'igihugu apana uyu mugambwe CNDD-FDD hashigwe amategeko agenga amatora yumvikanywe ko n'impande zose. Ngo niyabikora uku benshi batangaje imwihezo yabo bazoba bambere batangaza ko Ndayishimiye ari umuvyeyi. Ngo birya yiyita umuvyeyi ngo barazi ko nawe bimuniga ariko ngarabivuga kuko arazi ko akora ibinyuranye n'ibikorwa n'abavyeyi. Gushika uyu munota Ndayishimiye arakubitiza agatema kuko ngenewe nyene yibonera ko no mu mugambwe we batakimushaka agaca hitamwe gukora nk'umwihevyi. Umwanya ngo niwo utubikiye byinshi cyane ngo umwanya wo nyene niwo umenya isaha n'umunota ingoma y'igitugu isenyukira ko nkuko benshi mu bakurikiranira hafi vya politike bashikiriza imwihwezo yabo. Muti kukirero twagarutse kuri ivyo Ndayishimiye nkuko twabivuze yemeje ko iyo yumvise amatora umutima wako ngo kumuvamwe. Mutumwa yanditse ejo haizo ku rubuga rwe rwa X umukuru w'igihugu yagize ati turatahura ko ari abantu bumvise amatora umutima utaguma hamwe. Aha rero umukuru w'igihugu yariko yishura ku itangazo ryarayisohowe n'imigambwe 5 itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo migambwe ariyo Frodebu, Upona, Kodebu, CDP ndetse na CNL. Yafashe ingingo yo kutitaba ibiganiro vya seni bitegura amatora y'umukuru w'igihugu vyariko bibera mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa Donatus. Nyabona iyo migambwe acitera umukono ku itangazo rimwe ryamiriza ingendo zigayitse za seni.
Mwitangazo abonye politike batanu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bateye ivyatsi Prosper Ntahorwamiye n'umugwi arongoye ko ariko arihutisha itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu atitaye ku gukosora amakosa ateye isoni yaranze amatora aheruka. Abo bagabo batanu bararahiye bararengwa ko batazigera bitaba ibiganiro vya seni mu gihe Ntahorwamiye yobandanya kugagaza mu kwanka ko bicarana bagakosora amakosa yibonekeje mu itegeko rigenga amatora no mu ntunganyo yayo mu matora yo mu mwaka uheze. Mwitangazo abanyepolitike baranidogeye umukuru w'igihugu ko nawe bamwandikiye akigumira mu gacerere. Prosper Ntahorwamiye rero uyu ntiyatevye gushinyaguriza abanyepolitike banse kwitaba inama yo ahubwo bagasora itangazo ryo kwiyamiriza akarenganyo kiwe. Mu mvugo iboneka ko yuzuye inzigo n'agashavu, Ntahorwamiye yagize ati: "Ntibategerezwa kutwizera, mugabo natwe nitworeka gukora ngo nuko batatwizeye." Niho rero mu minsi yeze umukuru w'igihugu Ndayishimiye yanditse ubutumwa ku rubuga rwe rwa X nawe yishura babagabo batanu mu kugira ati: "Turatahura ko hari abantu bumvise amatora umutima utaguma hamwe. Mwe nabo rero bakeneye ikiganiro c'umuvyeyi." Ndayishimiye yaciye abandanya amenyesha ko ibikorwa vyari bimufatiriye vyo guhumuriza abarundi mu ntara zose zigize igihugu yajeje kubisozera, aca yizeza abanyepolitike batanu ko nabo bazoca bahabwa ikiyago n'umuvyeyi. Ngo mbega iyo mvugo y'agashinyaguriro Prosper Ntahorwamiye bifitanye isano rihe n'ubutumwa Ndayishimiye yacishije kuri X. Muti mbega abantu Ndayishimiye avuga ko iyo bumvise amatora umutima urahuka yo barivuze ngo canke siwe yavuze abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ngo mbega ho vy'ukuri Ndayishimiye yo bagira adutangaze mu kumviriza abarundi bose kugira hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu adakumira. Ico ni kibazo benshi bagiye baribaza mu bihe bigiye bitandukanye. Abandi bati ngo nako turinde gutereka inzara n'umushatsi nka Sule Onohiyolo kugira Ndayishimiye yisubireko. Hari inkuru iri kiravugisha benshi ku mbuga hwaniro mu gihugu ca Cameroon. Umugabo asanzwe ari umumenyesha makuru wa Le Messager azwi ku mazina ya Sule Onohiyolo amaze amezi 6 mu myerekano bicishije mu kutimosha ubwanwa. Uyu Sule Onohiyolo yatangaje ko atazigera yimosha ubwanwa bwe gushika umukuru w'igihugu Paul Biya yahinduye leta. Ubwo nibwo buryo ngo Sule Onohiyolo yahisemo bwo kugondoza umukuru w'igihugu kubera guhera mu ntango za gitugutu umwaka w'2025. Mu misi iheze rero Sule Onohiyolo yashize isura yiwe ahabona, aho bigaragara ko ishamba ry'ubwanwa riri hafi gufuka isura yose. Ni icyo gihe yararengwa ko atarota yimosha mu gihe Biya atoba arahindura abagize leta. Sule Onohiyolo akavuga ko afise icizere ko umukuru w'igihugu ashobora kwikubita agashi imbere yuko Cameroon ihimbaza umunsi mukuru yaronkeyeho intayo yo kwikukira kugenekerezo ya 20 Rusama uyu mwaka. Hakaba rero ngo hari imyerekano yo kutamwa ubwanwa. Nankeka ko ngo Sule Onohiyolo yaba yari umumenyesha makuru mu Burundi yamiriza Ndayishimiye ngo aba yaramaze gushikirwa n'ibintu biteye agahinda. Sitwemeje ko muri Cameroon bafise umwidegemvye ariko amabara rutana. Ngabarundi nibo bafise imvugo ngo hari vuga naziba. Abagabo bose bo mu gihugu cy'u Burundi bari bakwenga kuja kanama nabo bagakora imyerekano yo kutamwa ubwanwa gushika Ndayishimiye gutegura amatora meza atarimwe kinamico. Abasoda n'abapolisi bagakora akazi bajejwe ariko batakimwa ubwanwa. Abaganga bakavura abagwayi ariko batakimwa ubwanwa. Abigisha bakabandanya kurerera igihugu ariko batakimwa ubwanwa. Abunguruza abantu bose abikorera ivyabo mu rudandazwa, abarimye n'aborozi, abanyeshuri bakabandanya nabo ivyo bajejwe ariko batacimosha ubwanwa. Ngo nibaza ko abakenyezi nabo nahatabwanwa bafise nabo batosiga inyuma mu kugondoza Ndayishimiye. Ngo nabo boroba ico bakora kidasanzwe ku mibiri yabo nko kwimosha ibipara. Abagore bo mu buzi bwose baba bakorera leta canka bikorera bogumana imitwe itagira imishatsi. Ngo ndibaza ko imyerekano yo gondoza Ndayishimiye akemera ko igihugu cy'u Burundi kibamwe amatora meza aciye mu mucyo. Igihe cyiza cyo gukora iyo myerekano ni kinyene nkuko bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD babivuga. Ngo Ndayishimiye aherutse gutangaza icese ko ibikorwa vy'amatora ariko vyamaze kugaragara ko azoba amatora mabi cane. Amatora y'umukuru w'igihugu ariko ategurwa mu buryo buboneka ko Ndayishimiye ngatinya wigongwa n'abagabo nyabagabo. Ngo Ndayishimiye afise ubwoba bukabije ku rugero n'utugambwe duto duto tunasanzwe turi mu kwakwiwe atakitwizeye. Ngaha muce mwumva ko rero imigambwe isanzwe itari mu kwahagiramiwe ikitavuzwe n'ubwoba ngafise kwijunja rya Honorable Agathon Rwasa. Umugwi ni urongowe na Prosper Ntahorwamiye ahengamiye ku mugambwe CNDD-FDD bimwe biteye isoni. N'umugwi ngo warukwiye gutanga imihoho vyose abarundi bakicarana bagashinga undi mugwi ubategurira amatora yumvikanywe ko.
ndababwiye ko iki gihe Prosper Ntahurwame yumva nk'ukomeye cyane ngo ariko ndazi ntakekeranya ko hari igihe izo nguvu zimukikuje zizorangira akicuza atereje amaso inyuma ku mateka mabi yamuranze mu gihe mu guhamba akazuza k'igihugu. Ico gihe rero ngo benshi nabakekeranya kazo kwicuza mu gihe agahinda kazoba kariko karamuzungagiza nabi. Mu bagabo bariko barandika amateka mabi mu gutukisha igihugu cy'u Burundi ngo Ntahurwame nawe ngaraza kwisonga. Ngivyo abanyakameruni barirana ngo na benshi ku mugabane wa Afrika ndetse n'abarundi nivyo barirana. Ngo naho ivyo barirana muri Kameruni ari vyo benshi barirana ngo nabo si amarame. Muri Kameruni abanyagihugu nabo bari mu bibazo vy'ubushomeri, kubura amazi meza n'amabarabara nkatwe. Ngariko ibibazo vy'ibitoro n'amafaranga y'agaciro nta bihari. Ari hamwe Sule Onohiyoro yomenya amagogo abarundi babayemwo ngo cashira induru ku munwa. Ngo benshi barazi ko yoca ababwira ati mweho ntimutere ku bwanwa gusa bwo terekana n'umushatsi mudasize inyuma no guhagarika inzara no guhagarika guca inzara mu gihugu canyu. Muri Kameruni naho nyene amatora ntiyoroshe. Itandukaniro na yahi wacu nuko Paul Biya we yemera agahiganwa n'umukeba rutura atavuga rumwe n'ubutegetsi nawe akenyura uko amwiba amajwi. Amatora yerutse kuba mu mwaka uheze Paul Biya yatsinze ku majwi 53.6% mu gihe umukeba wiwe Issa Chiloma Bakari yatahukanye 35%. Akaba yidoga ko yibwe insinzi akanagiriza Biya ko atatsinze ahubwo asa n'uwahiritse ubutegetsi. Turutse ko Perezida wa Kameruni Paul Biya ariwe mukuru w'igihugu ashaje mu isi nzima gusumvya abandi akaba afise imyaka 93 y'amavuka. Paul Biya kandi anasanzwe agira kabiri mu isi ku rutonde rw'abaperezida barambiye ku butegetsi umwanya muremure. Akaba amaze imyaka 40 ategeka Kameruni mu gihe wa mbere ari Perezida wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Basogo ategetse imyaka 46. Ubakurikira niyo wereka guta Museveni yujuje imyaka 40 ategeka. Ari hamwe Paul Biya yorangiza ikiringo c'imyaka 7 aherutse kurahirira azokirangiza yujuje imyaka 100 y'amavuka. Gaburira amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone butarafite ndako kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire.